mu gihugu cy'u Rwanda, reka tubabwiye yuko mu kanya nakanya kudeta ishoka cyangwa hashobora kuba umutekano muke. Narijya muzi neza yuko hari integuro ivuga cyangwa ivyishimwagiye murumva yuko mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu hashobora kuba ibintu benshi batari biteze, ndetse bigatangaza amakungu ndetse n'abene igihugu. Ibi vyagiye biraca mu busesanguzi bugiye butandukanye bwagiye burashikirizwa namwe mu bahinga basanzwe bavuga ibijanye na geopolitique hano mu karere. Twabwira nka Mbayehaga Isidori biriko biravugwa neza, yaravuze yongera asigura yuko mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu hashobora kuba ikintu gitangaza abantu benshi. Sinje kubabwira iyo aje abikora, ariko ngo nta nduru mwivugira ku gasozi. Ubu kubijanye na kudeta mu gihugu cy'u Rwanda irakunda 5 kwa 5. Biriko biravugwa neza yuko Havyarimana Juvenal, Mungu wa Havyarimana Juvenal we Jarike Havyarimana yuba yamaze kuba yifatikanya n'imigwi ikomakomeye isanzwe iri mu ishamba igwanya leta y'u Rwanda kugira ngo bikunde bagaruke ku butegetsi, baze gureconcilia abanyarwanda kimwe abanyarwanda babuze ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Biko biribonekeza neza yuko hariho n'abanyarwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda bariko barigaranzura canke bariko barereka yuko leta ya FPR ariyo gucanisha mu abene gihugu. Tubane muri kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku musozo. La rebelle ya M23. Nyonso za komongo la rebelle ya M23. Bango nyonso bala compagnie organique ne bakangami na Zamba na axe ya Bokela na territoire ya Irumu. Awa toza a périphérique ya Bunya. Tosito récupérer bango na Bokela na groupement ya Tondabo. Awa na kati ya Bunya nde toye na bango, toza na bango na état major na biso awa ya 32023e bataillon. Nde toza na bango na état major awa na Diango. Nelika mabokama bandeko amahoro y'Imana ba B-Info News Kodi Empire mu munde ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu cyo kuri no w'Imana y'Igerekezo ya 17. Ndibaza mwabonye amwe mu ma video natanguye ndabacishirizamwo, mubona abasikari batari bake mwumvamwe amajwi avuye ko abasikari b'igihugu cy'u Rwanda. Abana basikari b'igihugu cy'u Rwanda bafashwe bariko barerekeza za Kisangani, bakaba bafatiwe neza na neza muri Bunia, aho amakuru ava ku mirongo y'urugamba canke ava aho bafatiwe avuga yuko abasikari b'u Rwanda bari bigize abasivile canke abasikari ba M23 bari bigize abasivile, n'abasikari ba Kongomani bo muri M23 ndetse n'abasikari mu gihugu cy'u Rwanda. Bose bari bavanganye bariko baragerageza kwinjira muri Kisangani baciye muri Bunia, ariko ntivyashoboye kubahira nkuko mubibona baciye bafatwa miri. Ikaze muri kino kiganiro cacu tugiye kubijanye na zino ngingo nkuru tugiye kubabwira. Hari abarundi baheruka gufatirwa mu gihugu ca Kongo, abenshi bariko baravuga yuko ari abasikari b'igihugu cy'u Burundi baba barafashwe, ariko turaje tubabwire ukuri kwabo barundi bariko barafatirwa ngaha ku butaka bwa Kongo, ico bazira nico bariko barabahora, ndetse n'abari bo muri rusange mu gihe muriko murabona ama propaganda canke inkuru z'ububeshi zigenda zisakara ahagiye hatandukanye kuvuga cyane hwaniro. Muri kino kiganiro byose twabateguriye tugiye kubana namwe, tugiye kubabwira sivyo gusa. Muri kino kiganiro turababwira kubijanye n'imigwano iri kirabera neza muri territoire ya Masisi aha ni muri Nord Kivu. Twaje tubabwire ubuce coalition FARDC yashoboye kuba yigarurira inyuma yo guhangana bikomeye n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo turaje tubabwire ukungene ibintu byifashe muri rusange. Sivyo gusa, muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'ibitero bikomeye cyane biriko birakogwa na leta y'u Rwanda ku birindiro bigiye bitandukanye vya FARDC hano nyene muri Kongo. Turaza kubabwira ukungene vyifashe, ndetse n'abasikari ba FARDC bariko barasiga ubuzima mu bitero bikomeye biriko biragabwaho, aho mbere nk'ikinyamakuru BBC cyamaze gutangaza ibijanye n'ibitero bikomeye bigiye kugabwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera imvo zigiye zitandukanye. Muri kino kiganiro nyene mu mpera zaco turaza kubashiriramwo ibijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Narijya mu mazimisi mwumva yuko hari ivurugu canke muri mu kibira ca Nyungwe hari bidasanzwe yuko u Rwanda umwanya n'umwanya rushobora gutegwa canke imigwano ikirabera neza muri Nyungwe ifatanye igihugu cy'u Burundi igabugwa n'akagazo, ariko Nyamba nihenze mu Burundi ni mu kibira, mu Rwanda naho ni muri Nyungwe. Ibi byose turaje tubive imuzi n'umuzingo tubice ijyanira tubabwire ukungene ibintu vyifashe mu rusangire. Mu mpera za kino kiganiro twaza kubabwira ibijanye n'imigwano ikirabera
hafi y'igihugu cy'u Burundi, hafi y'igihugu cy'u Rwanda, mu marembo y'igihugu cy'u Rwanda muri Nyungwe, ndetse tubabwire uburyo biriko biravugwa yuko umuhungu wa Havyarimana Juvenal ariwe Jarike Havyarimana ashobora kuba yamaze kuba akora ikirobe canke yamaze kuba yifatikanya n'imigwi igwanya leta y'u Rwanda bikundi bakomeza igisirikare binjire mu gihugu cy'u Rwanda bafise igisirikare gikomeye. Nabizi kudashobora gufata igihugu mu buryo bwa bwose atagisirikare gikomeye office. Ibi rero tuza kubishibashirira mu mpera za kino kiganiro. Abantu muza kumara kino kiganiro nimwe muza kubona ubusisanguzi bw'amakuru karavugwa ku muhungu wa Havyarimana Juvenal ariwe Jarike Havyarimana. Kaze ni karibu, wewe amaze gukora subscribe duteka, wewe wakoze nawe ufite kuri subscribe, ufite kuri like plutôt, hama muze muri commentaire muduze imitima, amashugwe n'amadrapo mutureke ko turi kumwe gatanu. Ku kandi John Tokodi the Black, iyi ni BM4 News. Ndanabaye butaneza yuko tugomba kuyagura cyane tuyigire Kodi Empire kubera ko hari ibintu bikorwa bigiye kuza biraca kuri runo ruga rwanyu. Niyo mpamvu twashimye kuyagura izina bikunde bino bikorwa navyo bigire aho vyicaye. Twarababwiye vuba cyane turabamenyesha bikuru bitugiye kuza turahacisha. Rero mwa kino kiganiro ni umwanya muto cyane tugiye kuyaga, reka twiyagire kubijanye nibi biriko biravugwa mu gihugu ca Kongo ndetse cyane mu gihugu cyo mu Rwanda, aho ibinyamakuru bikomakomeye bikora inkuru z'ububeshi canke ibitangaza binyoma biriko biravuga neza yuko hari abasikare b'u Burundi baba barafatiwe ngaha ku butaka bwa Kongo. Eske nivyo? Nyamba ari byo bimeze gute? Bafashwe gute? Nyamba atari byo naho ukuri no kuhe? Amakuru ariko aracicikana agiye atandukanye ariko aremeza neza yuko ngo hari abasikare b'Abarundi bafatiwe muri Kongo bari mu minwe ya M23. Turatohoza ino nkuru turayica ijya nino, ariko twasanze atari abasikare b'Abarundi gusa, ari abene igihugu b'Abarundi bagiye kuronderera ubuzima cyangwa gukora ubuzi aha ku butaka bwa Kongo neza na neza muri Bukavu ndetse no muri Goma. Abarundi bagiye gukorera y'ubuzi no babwira yuko ubu bamerewe nabi, bariko barafatwa nabi ndetse abandi bakanicwa. Amakuru tumaze kuronka nuko bamaze gukonvenka kwinjira muri kino gisirikare cy'inyeshamba bikunde baze go renforce canke basubirize igitigiri cy'abasikare babo basize ubuzima ku mirongo y'urugamba, bakabona nturi kurabijamo canke nturi kuravyemera ico bagukorera, barakwica nkuko amakuru yacu abandanya bivuga. Ndetse hagiye harabonekana ibimenyetso bitandukanye vyabo babishwe bazira yuko base kwifadikanya n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kandi ivyo ntibiri ku Barundi gusa bagiye guca amafaranga cyangwa kurondera y'ubuzima, biriko biraba no ku bakongomani nkuko vyamye biba mu misi yeze. Barakurokrita umaze kuvyanka ico bakorera bace bakwica, niko bariko barakora z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko abatinya gupfa nabo baramaze kuba bafatana mu biganza canke biyunga mu buryo bukomeye ubucanko bundi n'ikisikare cy'inyeshamba cy'igihugu cy'u Rwanda. Rero kuba ariko baravuga yuko ngo abasikare b'Abarundi baba barafashwe nabwo ari ukuri na bukebuke, n'abene igihugu b'Abarundi bagiye kurondera y'ubuzi, aho mbere bivugwa yuko aho byanditse n'ikinyamakuru cyo muri Kongo candika muri Giswahili cyavuze yuko Abarundi base kwinjira muri M23 bayikoreye ubuzi muri ibi bice byafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda bahita bicwa. Aho mbere bavuga yuko hariho nabo baratawe mu binogo ndetse n'abandi bagatabwa mu matwarete kubera ko base kwifashanya n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya nayo makuru ariko arava ku mirongo y'urugamba, ariko turagerageza kuza gutohoza kandi tumenye amakuru y'imva cyangwa inkuru y'imva ku bijanye n'ibiko biravuga kuri aba Barundi. Wona sanga ari propaganda cyangwa ari ububeshi kugira ngo bikunde barabe reaction Abarundi bagira yuko kubera ko Abarundi n'abantu bakundana muri make. Umurundi kiretse mwo bamwe badafise umutima wa kimuntu, Abarundi barakundana cyane. Kagatima byavuga yuko gafise abatwa gusa, n'Abarundi bose muri rusange ndazi yuko bagafise umutwa. Mu myaka twe tumva ngo kubiswe umuntu wo mu bwoko bw'abatwa baca bazira bose bagacaza kugwanya bose. Rero sinibaza neza yuko ibi bariko baravuga muri Kongo vyo bari kuri cyane ko bari kugira barabe reaction y'Abarundi, ariko tuza kugerageza dutohoze ukuri uko bariko baratwereka amafoto y'abatawe mu binogo bakavuga ngo n'Abarundi. Ntabwo tuza kuvyemeza yuko ari Abarundi, ahubwo turaza kumenya ukuri kwabo kuko birabonekana neza yuko Abarundi s'abazungu, tubone ngo n'abazungu batawe mu binogo kandi n'abakongomani n'abirabure. Rero abakongomani n'Abarundi barasa, ni nkuko n'Abanyarwanda basa.
ariko tubazegereza turonke ukuri kwavyo canke turonke amakuru y'imvaho kubijanye na zino nkuru ziriko zirasakara. Sinje kuzemera kandi sinje kuzihakana, ariko nituronka ukuri kwavyo tubazegereza kubasangize atakibazo na kimwe. Rero muri kino kiganiro kandi twababwiye neza yuko hariho abasikare b'igihugu cy'u Rwanda biyambitse civile kugira ngo bikunde, biyefiltre kugira muri Kisangani. Aya namakuru yizewe kandi yuko ndibaza mwabonye abarenga 100 bari bafashwe mpiri, aho harimwo abarundi, harimwo abanyarwanda n'abakongomani. Ndibaza mwarabonye yuko bagiye barisigura, bikunze ndaza kubashiramo ino video murabe yuko hariho no mushobora kumenya, ariko ni video yangoye cyane gutora kuri buno buhinga dusanzwe dukoresha, ko ndabemerera ama video kubera ko izo video aba ari video zishobora kuba ziviyora amategeko ya zino mbuga dukorerako, ugasanga nayibemereye ariko à la fin ntaho ndabahaye. Ico biva ko sikindi nuko mba nayishizemwo bakanyeka neza yuko iyo video iviyora canke itubahiriza amategeko ya zino mbuga dukorerako, ugasanga ntayo nabahaye. Rero muze muranyihanganira, nibikunda ino video naraza kuba yasangeza murabe ukungene inyeshamba z'u Rwanda ziguma zifatirwa ku mirongo y'urugamba ziriko zirigira abasivili ku mirongo y'urugamba. Umuhari w'inyeshamba AFC M23 RDF urakomeje ibitero bikomeye cyane ku birindiro vya FARDC biri neza na neza ha muri Sud Kivu. Amakuru agyatandukanye ravuga yuko ku munsi wejo hariko haribonekeza ibitero bikomeye kandi vy'inguvu by'inyeshamba z'u Rwanda, aho biriko bariko baragaba ibitero ahasanzwe hari ibirindiro vya FARDC. Ibi vyaragaragaye ahagiye hatandukanye, hagiye haraba ibitero. Ku munsi wejo narababwiye ubuce RDF yagavyemwo ibitero ku birindiro vya FARDC, ndetse bakoresheje amadrone ya kamikaze cyangwa amadrone y'ubwiyahuzi yarakoreshejwe hano hantu, ndetse bagaba ibitero ku birindiro vya FARDC banahitana ubuzima bw'abasikare abatari benshi ba FARDC. Ibi nayo babwiye ku munsi wejo. Sivyo gusa, kuri uno munsi w'Imana ngeze rya 17 gatondo kuno munsi inyeshamba z'u Rwanda nazo zongeye kugaba ibitero bikomeye ku birindiro vya FARDC ahanyene muri Sud Kivu. Tubabwira neza na neza yuko igisirikare cy'u Rwanda congeye kuvugurura ibitero bikomeye ku gisirikare cya Kongo cyo ku birindiro by'igisirikare cya Kongo FARDC neza na neza, aho mu gace bitwa Kashebere ndetse na Runtukuru aho ni muri Warungu hagaragaye ibitero bikomeye by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bagaba ahasanzwe hari ibirindiro vya FARDC muri gatondo kuno munsi. Bivuga neza yuko byari bitero byaboneka neza ko vyiteguriwe, binafise inguvu nyinshi, kandi iyo bije bitabura abasirikare ba Kongo bisiga mu kangaratete. Rero kubijanye n'abahapfiriye ko hacaduka imigwano ikomeye cyane, ntabwo bakoresheje drone aha muri Kashebere na Runtukuru, batakanye macho kwa macho. Biravugwa yuko hari abatari bake bahasize ubuzima ku mpande zose. Tuza gutohoza tumenye ukuri kubijanye n'abasikare b'u Rwanda n'abakongomani bahasize ubuzima ngaha muri Kashebere na Runtukuru ku bitero vyahazindutse kuri uno musi. Nkuko amakuru yacu abandanya bivuga, nuko hariho amakuru ava neza muri Masisi avuga nyine kubijanye n'imigwano, aho coalition ya FARDC yongeye gutana mu mitwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ino migwano ivuga yuko yari ikomeye cyane, ndetse yari ifise na objective cyangwa yari ifise aho iriko iragana ni muri Masisi, mu buce bugera kuri bune plito butanu bwamaze gukugwamwo z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ari bitero vyakozwe na coalition ya FARDC bikomeye cyane, bikarangira M23 yirutse ikayabangira ingata. Bino buce no babwire ko ari ubuce kitwa agace hitwa Karuri, agace kitwa Ndukumo n'agace kitwa Kinyana hamwe na Mpati na Nyabikeri. Buno buce bwa kabisa inyeshamba z'u Rwanda zamaze gusohogwamwo bidasubirwamo, bamaze kuba basohoka muri buno buce kandi basohogwamwo nabi. Kubijanye n'abasikare batari bake b'u Rwanda bahasize ubuzima, kuko amakuru dukura muri ivyo bice aravuga neza yuko habonekanye ndetse n'ubwo hakiyo harabonekana imirambo canke imibiri y'abasikare b'u Rwanda bataje kwevakiwa n'izinyeshamba z'u Rwanda bari basanzwe bakorana ngaha mu bitero canke muri kuri front line ku butaka bwa Kongo. Rero ubu tuvugana buno buce bwamaze kuba buza
mu minwe bwamaze kuba bwifatirwa mu minwe na coalition ya FARDC na Wazalendo bivanye n'inguvu nyinshi bagiye barakoresha aha nimwe rero Kivu neza na neza muri Masisi. Ibi niho vyabereye nkuko amakuru yacu ava muri ivyo turaza kuza tubabwire abashoboye kwasiga ubuzima twamenya igitigiri cyabo ndetse tunababwire kubijanye n'ivyashoboye kononekara muri rusange no na position ubu FARDC irimwo naho zino nyishama z'u Rwanda zashoboye guca zihungira zikibona imigwano ibaye mishanke ataco basha bokora. Kandi muri kino kiganiro nababwiye yuko tuza kubashiriramo video isesangura uburyo umwanya n'umwanya kudeta ikunda mu gihugu cy'u Rwanda. Kudeta irakunda mu gihugu cy'u Rwanda canke nikunda. Ivyo twabibateguriye muri kino kiganiro mu mpera zacu muraza kwibona. Ariko no sinogenda ntababwiye yuko umupaka uhuza Goma ndetse na Gisenyi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo wafunzwe kumvo zuko hari ingwara yadutse muri Kongo, ingwara ya Ebola yatumye u Rwanda rufunga umupaka munini ndetse na mutoyi kubera ko ibiza vya zino ngwara biriko birabera ngaha mu gihugu ngaha kuri mu gihugu cya Kongo banka yuko ishobora kujabuka mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi bikibano ndabashire mu video y'ubusanguzi ivuga ukungene mu gihugu cy'u Rwanda maginga tuvugana ibintu vyifashe muri rusange. Abagabo baticaye bari guhirimbana hirya no hino kandi buriye yo bona batangiye kwegera aba bantu basizwe amatotura ngo ni FDLR ngo ni ibiki ngo naba genocideri gusa nuko haba hari projet nini hari abantu bafite imbaraga ngiye mbanze nk'urugero uribuka uwitwa Jakaya Mrisho Kikwete yagize atya abwira Kagame ati Kagame tiwa gasaza wajya ureka kuruhanya tibara abantu kari abanyarwanda ati sa abanyarwanda ati ye ti none se timwaga agasaza gahagurukira mu bicu ati wowe ti ngomba wewe nzakurindirira ahantu heza cyane ngo nkukocore nuko nguko Dede yabimubwiye. Tugiye tubona Kikwete aje ameze nk'usaba imbabazi yiturije ahita nacu kubera iki ntago ari ijambo yavuze afite proje inyuma no kuvuga ngo yabivuze nk'igitekerezo cyo ku giti cye mwana kuri uyu mugabo proje ni ikintu cyubatswe ntago ari umurusiya ntago ari umushinwa ubiri inyuma ibyo bintu ntibere kukubeshya ngo abashinwa n'abarusiya reka nta ninde bafashije kwigenga hano muri aka ni akarima kare ubyange cyangwa ubyemere uzakubwira ngo nabashinwa n'abarusiya bayihawe na leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi. Niho Jarike yavuze ati ntangire ngende nzenguruka mvugane n'abakuru b'ibihugu mu karere u Burundi, Kongo, Tanzania hanyuma nyuma yuko agene abona umusaruro w'ibiri kuvamo ubwo ntekeza ko bagendaga batikinga barangije bamubwira ati ngaho manuka ujye kubonana ntabo nizo ngabo niba uzifite ko ubwo akaba ari rwo rugendo twamubonyemo nta bantu biteguye kumwoza ibyari icyasha. Icyo kintu kikaba kitazongera kubongera ngo mwabonye ko babakuye ku itonderwa bakora iterabwoba aho ngaho. Rero nkubwirira nti uriya baratiki umwana wa perezida koko ariko ntabwo ibyo byamuha ntabwo bimuzamura ku rwego nk'urwo Kikwete yarariwe wavuze ngo Kagame aganire na FDLR agahita umusaza asara agasizura agahita namuzimya Kikwete tukamubura akaza aje gusaba imbabazi agahita arigita ntiyongere pe kuki abijemo kandi nta profile ikomeye nk'iya Kikwete nk'iya Jakaya Mrisho Kikwete afite. Sobanuye ngo hari abandi bantu bafite imbaraga zirenze za Kikwete uyu kandi yari perezida kandi yari iki hari abandi bantu aribo ngubwe abareka za Amerika n'abandi n'aba bo mu karere n'abandi bari kumubwira ati ko rucyabo yagejejeho umushinga bavivura ati ngaho jya kuri tele hasi urebe uko bihagaze urebe uko mupanga ibintu. Inkotanyi zifata igihugu bavuze ngo zije ngo twari dupfutse amashashi mu maso ngo abantu babaye ku bwa Habyarimana ariko uyu munsi none aba nishashi nibuze hari ukuntu hazamo ibicezi ubu ngiye mbona nibuze barafashe uruhu rw'inka akaba ari ko batwandika mu maso. Leta no mubyeyi ari kureka umwana amapyisi igihugu cy'u Rwanda nta mategeko ki. Agusoje nshuti mukozi wakoze subscribe mu TV mufije kugira
ibihe byiza ni Umwami Gisaka. Aha wageze niba uri mushya menya ko wageze mu Gisaka, reba aho wiyandikishe usange umubare utari muto urenga 21,000 biri kujya kuba 22 by'abantu tubana umunsi ku munsi hano mu Gisaka TV. Tuvuga geopolitike y'aka karere k'ibiyaga bigari, tukongera ariko ibyo byose biba bihagarariwe no guhirimbana dukubitira ikinyoma ku mugaragaro, kandi ntabwo twihanganira akarengane kizi nkotanye. Rero iyandikishe, hanyuma igihembo cyacu nta kindi, situkusabye amafaranga, situgusabye ikindi kiguzi. Reba aho hari igikumwe ahitwa kuri like, cyangwa se urwara urundi rurimi ukoresha rutari icyongereza. Reba hari iki gikumwe ukandeho, rwose akazi kawe ubu gakoze neza, ubu ngana n'undi nawe uri ku rugamba hano muri Kongo. Rero reka twinjire mu nkuru yacu. Ku munsi w'ejo nazanye inkuru nkubwira nti umuhungu cyangwa se Jean-Luc Habyarimana amaze kwinjira urugamba. Hanyuma muri content ndaza ndakubwira nti ariko izi ni inkuru ziri kuvugwa na Kigali, ndaje ndabikurikirana ndareba nti ariko aho amasaha yaragereye nkora ikiganiro, ngewe ntabwo nari nakabonye amakuru afatika avuga asobanura niba koko uyu mugabo hariya ahantu Warikare yarahageze. Nonaha rero nicyo kintu njemo ngo tuganire, mfite amakuru ahagije ndetse y'ubutasi rwose. Jya unyemerera, ntabwo ngewe nza kukubwira ibintu by'ibihuha hano, kandi ari nabo njya mbona ngo ariko ngo urakabya ngo ibiki. Ngewe ntabwo nkora breaking, ngewe ni ubusesenguzi, ni ubutasi. Niba rero ujya muri public notice ukabibura, nge ntukaze kumbwira ngo ndakubeshya. Niba ujya hehe ukabibura, ntukaze hano ngo uze kumbwira ngo ndakubeshya, kuko ni ubusesenguzi, ntabwo mba ndi kuri reporting. Rero ubusesenguzi ni iki? Ngiye mu mboni zanjye, niba ndi kubona ejo Jean-Luc Habyarimana azaba ari gutembera hano impande ya Convention Center, njye ndaza nkandika hano tite nkakubwira nti Jean-Luc Habyarimana mubonye ari gutembera, ari kuzenguruka inyuma ya Convention hose ayitambagira. Rero ugomba gusobanukirwa uko nkora ibintu byanjye hano mu Gisaka TV, ko nkora ubusesenguzi mu mboni zanjye. Icyo ndi kubona ntabwo ari ibintu biba biri aho buri wese ari buze ngo abone. Icyo akoze unkurikiye mu kiganiro wumva neza koko ntigeze mbusanya na titire mba nanditse hariya hantu, kiretse utegereje yuko ndi bujye kukubwira ngo ujya kureba ngo muri Jeune Afrique. Amakuru rero nkuko nari nkubwiye nti ku munsi w'ejo ntabwo nari mfite amakuru ahagije, nagerageje gukubita icyumvirizo. Ubu noneho icyumvirizo kimpa negative, ubu noneho kimpaye positive. Ni amakuru neza nicayeho gutya, ndetse mu minsi mikeya ugomba kumenya yuko uyu Jean-Luc Habyarimana ari bo bageze. Muramwumva bamuvuga i Kinshasa, no kuvuga ngo yasubiyeyo, kuko nyuma yuko avuye aha Warikare muri Kivu ya ruguru, ubu noneho yahise yerekera i Kinshasa, ntabwo yagarutse mu Burundi. Icyo ngicyo kijyeho umucyo. Ni amakuru mfite gutya nicariye kugira ngo nze nkubwire, cyangwa se nze nkubwiye ngo ariko ngo urabona byasaba ngo ube wamaze kumboha, kuko ni amakuru nakuye mu butasi bwizewe. Nzi neza ko uyu mugabo yageze hariya hantu abonana n'abayobozi b'ingabo, ni ukuvuga ngo abonana n'imitwe y'ingabo, n'abayobozi b'imitwe y'ingabo iri kurwanira hariya, yaba ariyo bari guhamaga iyo basize amatotora ngo ni FDLR, ngo ni abajenosideri. Ntumva yiharabika ibintu nk'ibyo ngibyo, barabonanye. Yaba na wa mutwe tujya tubabwira udasanzwe, uwo nawe barabonanye. Ni ukuvuga ngo ndetse n'abayobozi muri FARDC, ngiyo nkubwiye gutya ushobora kuvuga ngo umennye umuceri, ngo nyamuna ngo wa mugabo we ngo usigaho, ariko ndagira ngo ubwe ndende abayafite ntacyo tuba twishe.
keretse none se wowe uri kutwumva ni wowe uri bugende kuburizamo uwo mugambi ndahamya ko atari wowe uri burizemo uwo uri burizemo ufite ubushobozi wo kuwuburizamo kandi unabigambiriye ko bitaba ayo makore aba yasanga. Ni nayo mpamvu nkubwira nti aba bantu ntimubibone ngo nuko byatangajwe bwa mbere mu kinyamakuru cya Bwiza tukizi ko ari ikinyamakuru nacyo rega bagiye bigabanyamo aba bantu, bamwe bigabanyamo abakoresha amajwi gusa ubwo ni amaradiyo, abandi bigabanyamo abakoresha amajwi n'amashusho ni amateleviziyo n'ama YouTube channels, abandi bigabanyamo abandika, urumva abandika bamwe bo kuri interineti uzabona ku Gihe, abandi ubabone bandika mu binyamakuru byandika, abandi nyine nabo bandike ubwo nari nkwaye mu rugero bandika kuri interineti Igihe n'aba Bwiza rero ni naho banazira, ni ukuvuga ngo ni inkuru baba bahawe noneho icyo bakora ni ukuzigoreka bijyanye n'icyo bari kwifuza cyangwa se ubutasi bwifuza bijyanye n'imipango bari gupanga mu ma operasiyo, niba ari propaganda, niba ari ibikorwa bifatika ku kibuga cy'imirwano aho muri Congo, cyangwa se ibyo bari gutegura kudurumbanya. Ariko njye ndagira ngo nze nkuhamirize iyi nkuru koko yanduru bayihaga umunwa ngo turapfuye ngo afatanyije n'abajenosideri ngo abajenosideri. Njye ndagira ngo nkubwire yuko uyu mugabo ntabwo bari kuvuga igihuha yuko hariya hantu yahageze. nuko nguko bimeze ahari. Iyi ni inkuru mbi warose nabi burinda bumukeraho Paul Kagame, ahari aravuza ubufuni abanyuma, hanyuma natwe reka tumusengere, abandi turwana urugamba turiho, abandi buri wese mu mwanya we, niba uri itafari, niba uri umucanga, niba uri sima, undi niba ari amabati, undi ari imisumari, buri wese na playing role ye muri uru rugamba turi guhirimbanamo ngo turebe yuko ibintu biri buze aka gafuni turi buze kuba gacogoye byibuza kakabazaba kaza nyuma y'indi myaka wenda 20 cyangwa 30, Imana idufashije kagenda buheriheri nk'amahembe y'imbwa. Hanyuma ubu hano ni inkuru y'icyizere, ngiye nakubwira yuko hari abagabo baticaye bari guhirimbana hirya no hino, kandi buriye yo bona batangiye kwegera aba bantu basizwe amatotura ngo ni FDLR, ngo ni ibiki, ngo ni abajenosideri. Burya ntabwo ahagurukiye ubusa, nuko haba hari projet nini iri inyuma, hari abantu bafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo ntabwo uwo ari we wese mu myaka, ngiye mbanze nk'urugero, uribuka uwitwa Jakaya Mrisho Kikwete yagize atya aratubwira ati, abwira Kagame ati, Kagame gasaza we wajya ureka kuruhanya, bari abantu ko ari abanyarwanda, si abanyarwanda, none se mwaga agasaza agahagurukira mu bicu ati, wowe ngomba nzakurindirira ahantu heza cyane ngo nkukocore. Nuko nguko Dede yabimubwiye. Tugiye tubona Kikwete aje ameze nk'usaba imbabazi yiturije, ahita anacwekera nyuma y'uko yaje yegisiza atari ati u Rwanda rwabibonye nabi, bagorora imvugo gutyo. Kubera iki? nta projet, ntabwo ari ijambo yavuze, afite projet inyuma. Ni ukuvuga ngo yabivuze nk'igitekerezo cyo ku giti cye, ariko kuri iyi nshuro umwihariko kuri uyu mugabo ni ikintu cyubatswe, kandi ugomba kumenya ko ntabwo ari Umurusiya, ntabwo ari Umushinwa ubiri inyuma. Ibyo bintu ntibere kukubeshya ngo Abashinwa n'Abarusiya, reka nta ninde bafashije kwigenga hano muri aka karere. Aka ni akarima kare, ubyange cyangwa ubyemere. Uzakubwira ngo ni Abashinwa n'Abarusiya, uwo nguwo reka muveho. Ariko njye icyo nkubwiye ni ukuvuga ngo iyi go ahead bayihawe
bayihawe na leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa ba Amerika. Niho Jarike yavuze ati nonuka ntangire ngende nzenguruka mvugane n'abakuru b'ibihugu mu karere, Burundi, Kongo, Tanzania, hanyuma nyuma y'uko agende abona umusaruro w'ibiri kuvamo, ubwo ntekeza ko bagendaga batikinga barangije bamubwira ati ngaho manuka ujye kubonana ntabo n'izo ngabo niba uzifite ko. Ubwo akaba ari rwo rugendo twamubonyemo. Rero ntabwo yari buze kuza muri abo bantu basizwe amatoto ngo ni abajenosideri, ngo ni umwanda, ibintu nk'ibyo. Nta bantu biteguye kumwoza, ibyari icyasha. Icyo kintu kikaba kitazongera kubongera ngo mwabonye ko babakuye ku itonderwa bakora iterabwoba bakuraho uyu mutwe urwanya Dede. Kuvuga ngo naho ngaho rero nkubwirira nti uriya baratikiza. Ibaze Jarike Habyarimana yabo umwana wa perezida, ni umwana wa perezida koko, ariko ntabwo ibyo byamuha, ntabwo bimuzamura ku rwego nk'urwo Kikwete yari ariwe. Wavuze ngo Kagame aganire na FDLR agahita umusaza asara agasizora, agahita anamuzimya Kikwete tukamubura, akaza aje gusaba imbabazi agahita arigita ntiyongere pe. None kuki uwe abijemo, bisobanuye ngo hari izindi mbaraga zirenze kuki abijemo kandi nta profile ikomeye nk'iya Kikwete, nk'iya Jakaya Mrisho Kikwete afite. Bisobanuye ngo hari abandi bantu bafite imbaraga zirenze za Kikwete uyu, kandi yari perezida, kandi yari iki. Hari abandi bantu aribo nkubwira ba leta zunze Amerika n'abandi n'aba bo mu karere n'abandi bari kumubwira ati ko rucya bo yagejejeho umushinga bavivura ati ngaho ujya kuri tere hasi urebe uko bihagaze, urebe uko mupanga ibintu. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.